Bana b'Imana turabandanya na audio igira 10 canke video ya 10. Nariko ndababwira rero ukuntu twavuye muri Gitare. Rero twarashitse Rukore, tugeze mu nkambi ya Rukore byasaba urumva bavuye Gitare byagombegwa ko badushira mu ma village yavuyemo abanyarwanda ahantu yitwa Rumasi. Baradutera baradushiraho mwiyo nkambi ya Rumasi, kandi rero utomboje washobora gutomboza ikibanza ugasanga kirimo inzu. Je ndashima Imana, buriya Imana ni nziza cyane. Jewe natomboje inzu, kandi hoho ibibanza batanga binini abo ngira bahi ibibanza binini abo banyarwanda. Sanga harimo uruzu runini rwaja kwishitingi zibiri, nta naho nari kuzipura. Zibiri mbere n'igice zirenga hafi zitatu. Kandi inzu y'amatafari meza, y'amatafari mabisi, n'ibiti biriko ariko barakuye kwa amashitingi. Hanyuma nsanga hariho anegisi ijako ishitingi imwe, harimo n'icyumba cyiza, aho hantu ngira haba bakire. Hanyuma mbagatomboje, gusa baba bashitse mu nkambi ubwa mbere wasanga baburiye ku biti, bakura ku biti hejuru kugira bazobibike bariko baregeranya inkwi. Basi mugabo nyuma nanje nagiye ndaza kurondera mu yandi mavillage batarashira mu abantu. Mbega muri make umugabo acaransakarira iyo nzu sanzemo. Hanyuma iyo ntonya ariko ubwo runini sinzi umuntu yari umugenzi w'umugabo, baravuga ko ngo bozo nsororera canke bakagira iki ngo bayibemo, ndabareka barayisakara. Uwo mugabo w'umutajiri nyimba bagomba no kwengereramo imigorigori baca barahaba, ariko hari mu kibanza cyanje. Nuko rero kandi naje na nyuma burya mu nkambi nyene hariho n'ibintu byo kugurisha amakade. Hari uwundi mudamu yari umunyarwanda, nawe yaratuye inyuma yanje, afise inzu nziza y'amatafari. Hageze naho aho yisubirira mu nyimba digiye mu Rwanda, acara arondera umugurira iyo kade. Je nca yimugurira, yari y'abantu menya bane. Basi rero noneho babandi baje ku ikade yanje byageze aho ndayibarekera, baragenda baranibaruriza. Basi menga barampaye amahera makeya, aca ndayibahebera nuko. Hanyuma turaba mu nkambi. Bana b'Imana narababwiye umugabo twari twarasubije hamwe, tuba mu nkambi aramahoro. Hanyuma nubwo hatari utuntu tw'abantu banyinuba kubera rya jambo ryari ryaravuzwe ngo ni umututsikazi, ariko nta n'icyo byari bikimbwiye kuba nari twaravuye Gitare bakatuzana mu nkambi. Urumva nubwo twagiye aho mu nkambi ya Rukore, twari mu nkambi yavuyemo abanyarwanda yitwa Rumasi, ariko hakurya hari muri bantu b'iwacu tuva hamwe, nkagenda mbese numva narageze mu biwacu. Hanyuma turabaho, ariko bigeze aho haza rero abiwacu mu Burundi baramenya ko turi muri iyo nkambi ya Rukore. Sinzi ingene nyimba ari nk'uwagiye i Burundi aca azanana na mwene wacu ba mama, kandi mwene wacu yari nawe yari yaramaze yarashatse umugabo, yaranavyaye. Nuko mbere ni nkaho twadufise abana bangana. Mwene wacu rero araza kundaba mu nkambi. Aje kundaba mu nkambi, mwene wacu duca tugenda turapanga ukuntu tuzoji Burundi, nanje nzogenda i Burundi. Hanyuma mwene wacu turajana tugenda i Burundi. Tugeze i Burundi mugabo kubera ubwoba no kubera nyene ko ababyeyi bari bazi ko miyigwa, kandi n'uwo mwana wacu naho twapfuye kugenda ababyeyi ntibari biteze ko nogenda, kuko nyene bari bazi nyene ko bitameze neza.
ariko gusa ndibuka abana b'Imana ukuntu nyene twashitse Ingozi ari mwijoro na mwene wacu twavuze ati tunume nyene mwene wacu yaragiye aradodora ku rupangu hanyuma dodoye burya rero abantu ntibapfa kuza bugurura ariko aradodora umwe araja mu rupangu nyene asemerera ngo ndi Nesiya yego ndamuvuza izina ntacyo basi baca baravyuka baramwugururira buguruye hanyuma twinjira mu gipangu kiza cy'amatara yo ndabye muhiri waje nabwana ariko mana na ryashamba mbamo hanyuma nza kugwa mu nda rero bamwe muri bene wacu waje kugurura ndamugwa mama yumvise mvuze iyo yakorotse ava mu cyumba kandi urumva bari banaryamye yo mama araza arangwa mu nda papa araza bene wacu bose mana twararyohewe mbese nye n'ibintu bidasanzwe ariko ndibuka rero uwo munsi mama aravuga ati yo ati bucanza gusuma hakiri kare ngura inyama bakibaga inka nziza ibikibike kuzuko iyo ni nkugwenya nyimba rugwenya nyimba ari nk'ibintu byo gusetsa kuko yaragiye aragura kabisa hanyuma azizana ahiga isafuriya nini yo kuza kuziteka mu bari babizi urusafuriya runini ngo aca asanga isafuriya barayibye Imana idutabare cyane mu muco urumva usamaye nyene canke usize urupangu rwuguruye canke hakaza n'umuntu gutembera nyene basanga iyo safuriya barayibye ariko bari bafise n'ayandi masafuriya ariko iyo safuriya yiwe nyene yaramubabaje niyo ngira ari guteka muri bimpagije basi rero mu Burundi kwa ba papa ndahaba ntoja ku isoko nirwa nguma mu rupangu kubera igihe nari ngira nagira aho nogize umwidegembyo wo kuba nogenda papa aravuga atoye zuraguma ngaha mu rupangu ati yari habasi bakubonye bo kugirira nabi ariko ubundi munsi biranyanka ndatishaka kuza gusenga mwumva narabwiye ababyeyi ati jewe ni mundeke basi nzogende none ubu bamfashe bazohuta banyije ati hari igihe boza kumfunga ati nibamara kuza kumfunga bakabona ndose umwana n'umwana wanje nkasigura ibyanje byose ati ntacyo bazonge ngo ya mwana wanje ngo ya basi rero ngira papa nyene baraganiriye na bagenzi biwe b'abatutsi bakaba baramubwira ati simirahire ngo mboneke bambonye bazonyica hanyuma umunsi umwe rero byaranyase mu nda ndavuga ati jewe nkeneye ko tujana gusenga kubera nashaka no kurya umunyenga mu modoka ya papa hanyuma twaragiye gusenga ariko mu isengero nyene bana nguma nicaye hamwe ntaho nahaguruka ariko urumva nuko twagiriye mu modoka nuruka nkinjira mu rusengero nyuma nyene tuvuye mu rusengero ahubwo numvise umwe muri bene wacu avuga ngurazi ngo ndabonye naka caninjira mu modoka ku nguvu hanyuma ariko gusa baramenye ko ndi mu Burundi rero sinzi ukuntu nyimba ari mama sinzi umuntu yoba yaramenye neza ko bariko barapanga ngo bariko baravuga ngo kwa Karaveri papa wanje simaramara kumupfuka ngo kwa Karaveri mu rupangu hari umwasaya ngo arafise umukobwa ngo umwasaya ngo yari yarananiranye ngo yagiye mu cyasaya ngo nuba ari ngo rero ngo baragaba ngo mu minsi ngo nibaze baze gutera Ingozi mwumve bana b'Imana rero nyuma tubona ko bizohava biba bibi kandi papa aragera aravuga ati mwana wanje rero reka kuguma ngaha isubirire muri Tanzania bariko barahiga amahoro kuko icyo gihe hari ibiganiro by'imigambwe nimba ari by'abasenedede n'ab'igihugu aravuga ati bariko bararondera amahoro azoza uzitahira amahoro ari yose basha
muhira rero bangurira impuzu nziza, impuzu zitwa ndimikusi, ndazigira imvutano nziza nyene barazidodesha. Muhira bangurira yani igitenge kitwa spere kimwe nyene atari izi spere zubu, bangurira ibirato eka nyene barangira nk'akarabo. Hanyuma ducica rero subira mu nkambi bangurira n'agashakoshi keza ko kuzoza ndatwara mu bya by'umwana. Agashakoshi keza nako ni karako gutwara karako kudundika tu. Rero casubira mu nkambi bana b'Imana, nubwo navuze intahe mu Burundi hariho umwe muri bene wacu, hariho umwe bahora bama bashatse gufata ngo bamwice bibaza ngo ni jewe. Mugabo dutandukanye yuko jewe fise hano okujisho inkovu we, kandi nawe kubera yarazwi cyane n'abayiprona bamukunda ko yaja muri meeting ya iprona, bene mama basigikiye iprona, urumva bari bamuzi ariko baca bamenye ingene badutandukanye. Nayo ubundi n'Imana yakinze kuko bene wacu bose turasa, benshi turasa. Ngaruka mu nkambi, ngarutse mu nkambi rero mukebanje nababwiye twadusigaye dukundana twumvikana, n'umugabo atahi wanje ntiyagire atangorane. Mukebanje yari yagiye kuba kwibarura rya 15 yaba kujya 13 nanje mba kujya 15. Hanyuma wa mukose twari twaravanye mu nkambi ya Gitare, wewe kubera nawe yarayigereye irukore kandi yari umuntu nawe yarafise benshi biwabo harimo menga nyimba ngo nabafise amamodoka, yaciye yigira mu nkambi ya Rukore kuko ufise uburyo wacugeye mugasorora camuka ja muri hase ruzwi bakaguha ikibanza ushaka, aca yigira mu nkambi ya Rukore. Rero mugabo aho mu nkambi ya Gitare aho irumasi haci haratevye haboneka n'abandi n'ubundi mukoseye. Rero jewe rero namukebanje twarumvikana, mugabo aho mviriye Burundi bica birahinduka. Kubera iki? Naje nambaye neza, mbese nyene jewe nyene mfise ubuzima bwiza nyene nambaye neza atakibazo. Hanyuma nibwo rero mukebanje yongeye kugira ukuntu nyene mbese byongera kuba bibi, byongeye kuba bibi. Ndibuka icyo gihe mukeba wanje sinzi umuntu nyimba bari baganiriye ibintu ngo by'imiti, ariko bana b'Imana nisubiye n'inyuma gato nanje aho nari nagiye mu Burundi nari narabwiye mama ati mama, kubera niyumvire ati mama ko yabaye ku mahari, mama ko yagize iki uko biri kose mama ntiyobura n'umupfuma ndangira canke ntiyobura ingena ngenza akangira mu bapfumu nanje nkabona kubaka nk'abandi nkabana n'umugabo amahoro. Mama ndabimubwira, ndabibwiye nkabwira mama atari ko mama ubu koko uremeye koko nzokwahukana inzoga. Mama arambwira ati mwana wanje ati urazi twebwe twatunzwe n'ishapure dutunzwe n'Imana, ati mwana wanje ibuka mu kiziba aho Imana yadukuye. Mwana wanje ibyo ntuzona bikomeje kubyiyumvira, ati kuko kimwe cyocyo kuba washakanye na mubyarawe ntibyadushimishije. Ati rero mbese mama arambwira ati icyo none guhanura mubyarawe uramuheba, hanyuma ntuzobura uwundi mugabo. Ati uramuheba, ati uramwihorera. Mama arampa impanuro, kandi koko narumva ko izo mpanuro za mama arizo, numva ko ngiye kuzihorera. Mama bari banambwiye ko bopfuma ninabishaka ko bopfuma bankura mu nkambi, ahubwo nkapfuma muri Muyinga Murama, ko bashobora kufasha bakandonderera inzu muri Muyinga Murama mu nkambi nkavayo. Mama rero arabimpanura koko, kandi numva nibyo ko uko biri kose nozohebana na mubyaranje. Ariko
nubwo yabimpanura uko nari naramaze gusubiza hamwe na mubyaranje numva ata mpamvu zindi zihari ntopfa guheba mubyaranje. Mubyaranje yari umugabo mwiza, ego yari mwiza. Bana b'Imana, hari igihe nahora niyumvira mubyaranje twasubije hamwe dukundanye, naramuraba ukuntu asa neza, nkavuga nta nyimba hariho n'umuhoriro udahera, nyimba Imana izawudutamo twese. Ubwo n'ibyo ati ntacyo ninaja mu muriro udahera ndi kumwe na mubyaranje, ariko Imana yo mwijuru dutabare cyane. Niba ufize ibyo byiyumviro urabivamwo, kubera ndashima Yezu. Haleluya, ndashima Yezu. Bana b'Imana, ngwiyimeta ku rutoki, ndashima Yezu kuko je ndi umugeni wa Yezu. Ntabwo rero ngiri mu by'isi, ego ariko niko ndashinga intahe. Rero aho mu nkambi rero uwo mukeba wanje sinzi umuntu baba baraganiriye, rero nyimba baganira ibintu by'imiti nyimba byagenze gute ntumbaze. Mugabo uwo muntu nawe nyuma aragaruka aca ku ruhande araza nanje kubimbwira, ahubwo arambwira ngo yo murazi ngo burya Jesse narinzi ko uri mukana kari wowe mugore wa kabiri wa Naga, ngo iyo nza kubimenya ngo simba naragiriye mukeba wawe ibinibi, ngo kubera ko ngo simba naragiriye mukeba wawe ibinibi. To tikumbe nuko byagenze, kuko ngarutse navuye mu Burundi mubyaranje nabona atakindaba neza nkuko byari bimeze, ariko ntacyo byari bimbwiye. Nubundi ntavuga ati anyase Kizima nabonye iwacu bameze neza, kandi mama yambwiye ukuntu nzitahira. Mugabo uwo mugabo yari umuntu w'umugabo. Uwo mugabo acarambwira ngo urazi ngo nubwo biruko ngo nawe no kugirira neza, ngo ibyo namugiriye cyane ibyo namuhaye ngo bigata ngo ntihagire icyo bimara. Basha jewe kweri hari umunsi twari twicaye, sinari bwaje no mu Burundi, mukebanje ariko nari muri nyamisi yo kuzoja mu Burundi. Mukebanje ambwira ngo antore inda mu mutwe, nkumva ramena inda mu mutwe, mugabo akazaransi mbese namu gutora inda mu mutwe nyene hagira nibyo gutora inda mu mutwe. Mugabo nyimba ngo umuntu yari yaramutumye umushatsi wanje, nuko uwo muntu yabimbwiye, kandi koko ca ndiyumvira ati ko biri kose umushatsi wanje woba wagiye cyagiye sinzi, ariko Imana imbabarire ntabyo ndamumwagirije, kubera uwo muntu yari karabimbwira. Birashoboka ko nawe yari karanteranya n'umukebanje sinzi, anshaka kumbura uburyo bw'uko no muhamahira canke yuko no mwumvira ibintu nk'ibyo yari karamumbarira. Basi ambwira ati nawe no kugirira neza nkagufasha. Ndamumviriza, ariko rero jewe binyanka munda, kubera nubwo ibintu bimeze uko intahe yanje naho nayihuti. Hariho igihe mama data yari yarigeze kumufatana umuti, amufatanye umuti atawuha mama ngo nawe ujye ku nguvu. Mama arawungweme ngo jewe arawujya, kandi nyimba wari umuti wo guha papa, nyimba byari biki sinzi. Rero mama rero kandi ko yari yarampanuye ati mwana wanje uzoza urasenga nawe uri mu bibazo, nanje nagiye ntungwa no gusenga ibintu nk'ibi. Rero jewe ibyo uwo muntu ambwiye numva sinobyumva, kandi numva sinobikora, ahubwo jewe camenera iryo banga umugabo. Hanyuma namubwira nturazi umuntu uyu n'uyu yambwiye gutya na gutya na gutya, ngo niko yakubwiye te ni kwegera ingorane. Bana b'Imana, rero nyimba umugabo yazanye abagabo babiri, azanye abagabo babiri barankubita. Ntibankubise, bo bahagaze ku muryango, umugabo yaravuga ati niya ngwanya mukabona birakomeye muce mumufata, muce mumumbohera ndamukubite ndamwita. Nababwiye ngo yarankubise inshizi 3 mu nkambi ya Gitare. Nyimba ari inkoni z'umugabo nakubiswe, uwo munsi narakubiswe.
narakubiswe ndakubitwa kandi jewe byananiye kubaka naripfuza kubaka yamubita nicaye ku igunira ry'ibiharage nari narasaruye ibiharage kubera narageze mu iyo nkambi ya Gitare ya Rukore twarafashe ahantu tukarima nanje nararima basi rero nari nicaye ku igunira ry'ibiharage cyane ry'ibiharage oya si mu nkambi ya Gitare ya ego nari ndi ego menga hari ku igunira ry'ibiharage cyane se ku igunira ry'ibigori nakoye kuri stock ibintu nk'ibi na wa mwana kandi wa mwana wanje yari amaze gukura kuko yari afise ego umwana wanje yari amaze gukura umugabo aramubita akamubita urushi ibisirira bigataruka akamubita urundaha ibisirira bigataruka akavuga ati uransuzugura ndagukubita mpaka wicuze sha narakubiswe kabisa kuko abantu yari yazanye barabo mu mugambwe nyene yararimo kubera jewe rero nari narase no kubandanya ndabakurikira mu ibyo by'imigambwe hari gihe babyuka no mu ijoro bagenda mu manama jewe rero nubwo twari twaranasubije hamwe n'umugabo nari namubwiye ati jewe njya ntavyo nzosubiramo ati ntabyo nzosubiramo murabibandanya kandi hari nageze n'igihe nyene mukeye banje yazavuga yuko eko bari bazi ngo jewe bazonyicira ku mupaka Kobero ntashe ngo nibafata igihugu ngo bazonyicira ku mupaka ngo Kobero ntashe ngo je sinzinzira mu gihugu cy'u Burundi haleluya amen ndashima Yesu ko ninjiri Burundi namanje Burundi ntihagire n'umvugisha ntihagire yo haleluya amen nshuti zanje niwo ntukipfurize iki umuntu kuko utazi ingene byawe bimeze Imana yo mu ijuru yarangiriye neza uyu munsi ndaje Burundi nabandi bahora bamiga kunyica barapfuye bamwe barapfuye abandi bariho mugabo ngiye ntawongira kububasha bwo kuvuga ngo nkorera ikibi oya Imana yacu ni nziza cyane mukebanje rero ahora avuga ngo abadaterera umugambwe barimo ko batazinjira mu Burundi ubwo rero nanje nari kuri liste y'abatazinjira mu Burundi bazokwicirwa Kobero basi umukobwa muzima rero umugabo yarankubise hanyuma nagiye gutabagwa ari uko haje uwundi mugabo bakorana kuri stock aramubwira ati naka ese uwo mugore abantu no kwibarabara bo twabana hariho abantu twabana beza bariko baranganyira bavuga ati yo tinukura aramwica turaza aho yakamukubitiye ataratisha nukura aramwica rero nkuko gukubitwa kwanje kubera nukuri kw'Imana ibintu yari karanyagiriza ambeshera ngo yumva ko noba ndamusuzugurira umugore n'imbere y'Imana yari karambeshera je nkanga amaso mu ijuru nkabwira Imana ni Mana izi nkoni ndiko ndakubitwa ndenganije wowe uri Imana uzomporere ngo wambesire wa makofe ngo tse wa mushenzi wa makofe narakubiswe bana b'Imana ushika n'ubu mu buzima bwanje nta wundi muntu arankoza kurusha ni nzoshize umugabo naherutse basi rero nararize n'umwana wanje akarira bo ningene bariko barakubita mama wiwe n'umwana wanje akarira ndababara ndatuntura hanyuma nyene uwo muntu w'umugabo araza namubwira uwo mugore uri kura ngo reka namukubite namunyweshe umuhirimbiri hanyuma nyuma rero uwo mugabo rero niwe yamubwiye ngo tugende ku kazi turiko turacererwa hanyuma babona kugenda ku kazi uwo muntu niwe Imana yazanye ngira gutabagwa kwanje kwabaye kuri uwo muntu nayabo bandi basore babiri barabasore bo muri iyo migambwe nyene yabo yego hanyuma babona kugenda n'uwo mugabo wanje camumaho hanyuma nihebuye mbabaye rero nyuma kwanza na wa mukose twavana igitare ntiyari bwajabuke ngo aje hakurya Rukore yarakiri mwiyo nkambi kuko ndibuka ko
ariwe naciye ngenda kwitwarako. Ego ndumva ariwe nyene niwe naciye ngenda kwitwarako ndamubwira ibibazo byanje kugira azotwumvirize. Nako nagiye nabanje kuza kwitwara kwa komanda hakugira ukore kwa komanda mukuru, baranyumviriza mugabo baca bambwira ati genda uzubanze uje kwa Koseye, Koseye azoguha ukaratasi uzorutuzanire tuze tubone kubandanya n'ikibazo cyawe. Nari nipfuza ko twovavanura kugira nyene no kwa komanda babikurikirana azoza arafasha nk'umwana, hanyuma jewe nanje ntazosubire sinipfuza ko nokongera no kumubona ku muryango wanje. Audio reka tubihagarikire ngaha, ariko intahira cyabandanya. Umukama Imana bahezagire cyane.